Bene data bakundwa b'umwami Yesu Kristo, mwese abakurikira izi nyigisho tubahaye ikaze mu biganiro bya SAVEUR DIVINE. Ibi biganiro mu bitegurirwa n'abavuga butumwa bwiza batandukanye, akaba ari umuhamagaro ugendera ku ijambo ry'Imana byanditse mu gitabo cy'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 24 umurongo wa 14. Kandi ubutumwa bwiza bw'ubwami buzigishwa mu isi yose ngo bube ubuhamya bwo guhamiriza amahanga yose, nibwo imperuka izahera ko ize. Ibi biganiro mubikurikira ku channel ya YouTube yitwa SAVEUR DIVINE. Tubifurije kugubwa neza. Imana Data ari nayo so ibaha umugisha. Ndabaramukije inshuti bakundwa b'umwami wacu Yesu Kristo, muri kumwe Ntakarutimana Eric muri SAVEUR DIVINE. Twoye gushima Imana kugira neza kwayo, urukundo rwayo, yongeye kuturamutsa amahoro, twizere ikaduha akanya kugira ngo twice tuvuze ku ijambo ryayo. Imana yacu ishimwe cyane. Tumaze iminsi tuganira kuri amajambo ari mu butumwa bwiza bwa Matayo igice cya 6, n'amajambo Yesu Kristo wenyine yavuze abwira intumwa ziwe, ababwira ingene bakwiye gusenga. Tumaze iminsi bene data akoze Imana atandukanye barabivuze ko aya majambo ari mu gice cya 6 ahera neza na neza ku murongo wa 5 gushaka ku 15, ariko isengesho yari bwiye bakwiye gusenga by'ukuri ati nimwasenga musenge gutya, ni guhera ku murongo w'9. Rero tuzaganira kuri kano gace ka 10. Gace k'10 kavuga ngo ubwami bwawe buze, ivyo ugomba bibe mu isi nkuko biba mwijuru. Imana ishimwe cyane. Hari ivyo tugomba muri nosi, hari ivyo twifuza misi yose, ariko ugasanga Imana nayo sivyo ishaka, sivyo yifuza. Imana idufashe cyane. Hari igihe tuba turasenga, dusengera ikintu, tugaja imbere y'Imana, tukaduga umusozi, ugasengera akazi, ugasengera abana, ugasengera kugira ngo uronke ikibondo, ugasenga kugira ngo uronke visa, ugasenga kugira ngo ufungurwe nimba upfunzwe, ugasenga kugira ngo uronke canke biriya bivanye n'ivyo wifuza wenyene. Ariko Imana yo mwijuru ikuravye, kuko yoyo izi ivyejo, ikuravye igasanga ivyo uriko urasaba sivyo nayikeneye, ikwitegereje ikabona yuko ivyo uriko urasaba muri aka kanya sivyo bikenewe. Rero aca aravuga ngo nimwasenga muzavuge muti ivyo ugomba bibe kw'isi nkuko biba mwijuru. Rero burya Imana ivyo igomba nivyo vyiza gusumba ivyo twebwe tugomba. Imana ishimwe cyane. Kandi mwijuru hari amahoro, mwijuru hari umutekano, mwijuru hari urutonde, nta kajagari kariyo. Avuga rero ngo ivyo ushaka bibe kw'isi nkuko biba mwijuru. Mwijuru ibihari byose bimeze neza, kw'isi niho hari ibintu bidatombereye, kubera abana b'abantu ivyo bifuza bitandukanye n'ivyo Imana ishaka. Imana idufashe cyane. Ndagomba mwene data utahure iri jambo Yesu Kristo yavuze ngo uvuge ngo ivyo ushaka, ubwire data ivyo ushaka bibe kw'isi nkuko mwijuru, bibe ku buzima bwanje nkuko uvyifuza, bibe mu rugo rwanje nkuko uvyifuza, bibe muri business zanje nkuko uvyifuza. Ivyo udashaka ntibibe nkuko ivy'Imana idashaka. Ivy'Imana idashatse ni ukuvuga naho tubironka ntaco bitumarira, biza guhera ataco bitumariye, kuko ntibiri mu bugombe bw'Imana. Nivyo twebwe nyine twishakiye, nivyo ivyifuzo byacu byashatse, ivyo biza guhera uko nyene. Turabona Yesu Kristo agiraje Getsemani, agiraje kwitanga ku musaraba kugira ngo aducungureje nawe. Yaramaze kubona ivyo azohura navyo, ibigira bihure nawe, imibabaro agira ababazwe. Aravuga ngo data nimba bishoka, nimba bikunda, igikombe kindengane, ngo ariko nibibe ko jewe ngomba, bibe nkuko wewe ushaka. Imana ishimwe cyane. Yesu Kristo yarabona ivyo Imana ishaka, avuga ati ivyo ushaka aba ari vyo biba, bibe nkuko jewe ngomba. Aravuga ati umubiri uranse, umubiri biranse, ariko umutima wakunze. Rero acabwira Imana, abwira se ati data nibe nkuko jewe ngomba, ariko bibe nkuko wewe ushaka.
haleluya. Ngo Imana icyo ku marayika amwongera inkomezi kugira ngo ashobore kubandanya urugendo yarimwo rwo gushobora kwitangira umwana w'umuntu, kugira ngo ashobore gucungura umwana w'umuntu ku musaraba. Yarabona igira bihure nawe, yarabona ko agira hure n'imisumari zo kumutobara mu biganza no ku birenge, yarabona ko agira kubitwa inkoni nyinshi ziteye ubwoba, yarabona ko agira ashinyagurizwa n'abantu, yarabona ko agira yambika ubusa mu ruhame rw'abantu. Aravuga ati data, umubiri uranse, mu mubiri biranse, ariko umutima wakunze. Turabona data waciye amuha inkomezi kugira ngo ashobore kubandanya urugendo. Nawe mwene data, ni wase ugira uti data, ivyo ugomba nivyo vyiza, aba ari byo biba ku buzima bwanje, ugahamagara data kugira ngo aze mu buzima bwawe, kugira ngo agushoboze mu rugendo urimwo. Mwene data, uzobona intsinzi. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Turabona mu majambo dusanga muvugishwa n'Imana Yeremiya igice cya 29 ku murongo wa 11, yamubwiye ati andikira ubwoko bwa Isirayeli, ihanga ryanje, ubabwire aya majambo. Haleluya. Ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako, ngo ko ari ivy'amahoro atari ivy'ivyago, ngo kiragira ngo mbahe iherezo ryiza, mbahe ivyizige vyo muri kazoza kanyu. Haleluya. Aba babwiye amajambo ni ihanga rya Isirayeli, bari baratwawe inyagano, bari mu gihugu ca Babuloni, bari bamerewe nabi, ariko Imana ibwira Yeremiya ngo bandikire urwandiko, rubanungikire, ubabwire bareme, ubabwire barongore, ubabwire bubaka amazu, ubabwire ko igihugu bakiyemo neza, kandi banagisengere, basengere igisagara babayemwo, kuko nicaba amahoro nabo bazoba amahoro. Ngo birinde ibinyoma by'abapfumu babahenda n'abakamenyi babahenda, ngo buca bataha, ngo buca bava mu Babuloni. Ngo babwire ngo imyaka 70 iheze ngo nzobazako. Imana ishimwe. Ngo babwire batekane, ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako. Ku murongo wa 11, ngo kuko nzi ivyumviro mbiyumvirako, ngo ntabwo ari ivy'ivyago, ngo ni ivyumviro vy'amahoro. Nawe mwene data, Imana yakuremye iragukunda, Imana yakugize ukumeze iragukunda. Naho uri mu bibazo, naho uri mu ngorane, naho umerewe neza, uko buri kose, Imana iragukunda. Ivyumviro gufitiye ni ivyumviro vy'amahoro, ntabwo ari ivy'ivyago. Imana ishimwe. Rero ndagusaba mu isengesho ryawe, ni wiherera ugiye gusenga, ubwira data, umubwire uti data, ivyo ushaka aba ari byo biba, ivyo ugomba aba ari byo biba ku buzima bwanje. Mwene data, uzoheza ubona ikiganza c'Imana, kuko Imana izobona yuko wayihereje byose, wayiyeguriye, atabyo wisigarije, kuko nabagira ivyo wisigarije izobanza kureke bikunaniye. Haleluya. Heza uhindukirire na izoheza gutunganiriza. Ariko nagomba ngo ndagusabe mwene data, wegera Imana, uyibwire uti data, ivyo ugomba aba ari byo biba, uyihereze vora, aba ari ifata vora y'ubuzima bwawe. Muri business yawe Imana ifate vora, mu mashure yawe Imana ifate vora, mu kazi ukora Imana ifate vora, aba ari inyonga nawe ujemwo utekane. Imana yo mwijuru iragukunda, igufitiye ivyiyumviro vyiza, ntabwo ari ivy'ivyago, ni ivy'amahoro. Imana ishimwe, kugira ngo iduhe kazoza keza, kugira ngo iduhe iherezo ryiza. Yesu Kristo ngo umumarayika cyamanuka amwongera inkomezi. Kubera iki? Yavuze ngo nibibe nkuko jewe ngomba, ariko bibe nkuko wewe ushaka. Ivyo ariko abibwira data wo mwijuru. Nawe ni wasenga uvuga uti data, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ivyo ushaka bibe kw'isi uko biba mwijuru. Ivyo ushaka ko aba ari byo biba, apana ivyo jewe nshaka. Imana ishimwe cyane, kandi zogira neza, uzobona ikiganza c'Imana. Imana ishimwe. Mwene data uri kumva amajambo, ndagomba ko mu gusenga ndaguhamagarira, ndakwingingira mu gusenga wereka Imana abariyikora ivyo igomba ku buzima bwawe, kuko ivyo ushaka nivyo vyiza gusumba ivyo dushaka. Imana iguhezagire. Amen, amen.